Nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ahereje kwakira userukira igihugu c'u Burusiya mu Burundi aho baganiriye cane kuvyerekeye imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi biciye mu migambi yo gushigikirana. Iyo migambi bayiganiriyeko barayigarukako aho twavuga cane nk'umugambi wo gushigikira urwaruka rw'u Burundi kuko rwashizwe imbere mu bikorwa vy'iterambere. Igihugu c'u Burusiya cariyemeje gushigikira leta y'u Burundi mu guteza imbere urwaruka biciye mu gisata c'ubumenyi aho uwuserukira igihugu mu Burundi yanamenyesheje yuko igitigiri c'abanyeshuri b'abarundi bahora baja kwiga muri kiya gihugu biyongereye aho kibandanya kandi kinashigikira igisata c'indero hano mu Burundi biciye muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo abanyeshuri abana b'u Burundi babandanye baronka ubumenyi vyoroshe kandi bakarishirizwa ubwenge. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira urwaruka biciye mu gisata c'indero, igihugu c'u Burusiya kandi cariyemeje gushigikira igihugu c'u Burundi kugaburira abana ku mashuri vyo twokwita les cantines scolaires kugira ngo abana bashobore gukurikirana neza ariko kandi n'umunwa waronse ico ufungura. Uwo mugambi rero dusanzwe tuzi yuko hano mu Burundi urwego rw'igihugu usanzwe uhetswe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Sivyo gusa mu migambi isanzwe ihari yo gushigikirana hagati y'igihugu c'u Burusiya n'u Burundi hasanzwe hariho n'imigambi iri mu gisata c'amagara y'abantu n'ibindi bisata biteza imbere iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Userukira igihugu c'u Burusiya mu Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza kandi ubutumire no gutanga umuco kw'integuro y'inama ikomeye yimirije izohuza igihugu c'u Burusiya n'ibihugu vya Afrika aho mbere nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yashoboye kuvuga yuko Burundi buzoshobora kuyijamwo akazobora akaryo keza rero ko guhanahana ivyumviro ku bisata bitandukanye vy'iterambere. Aho nyene mu Burusiya hazoba n'inama ikomeye ndangakaranga festival culturel aho n'abarundi bazoboneraho akaryo ko gusangiza isi yose akaranga k'u Burundi biciye mu batimbo. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi rero yasubiye gushimira cane igihugu c'u Burusiya kukungene kidahengeshanya gufata mu mugongo igihugu c'u Burundi kinabushigikira mu nzira bwihaye kuko mu 2040 aba ari igihugu ciga bakikigaburira 2060 naho kakaba ari igihugu giteye imbere. Inyuma yaho nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi aho naho nyene baganiriye ku migambi yo gushigikirana isanzwe ihari hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'u Burundi. Ivyo bikaba bigaragaza imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu c'Ubushinwa be n'u Burundi. Muri iyo migambi rero bagarutse cane migambi irangurwa mu gisata c'uburimyi aho igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gifata mu mugongo u Burundi biciye mu gukarishiriza ubwenge abahinga b'abarundi ari biciye kandi no mu gutunganya